Narahejeje ariko umuziki nawo turampindurira bita DJ GAKIMA abandi bashobora kuvuga DJ GAKIMA bivanye n'ukuntu babyanditse DJ GAKIMA cyangwa GAKIMA. umwuga w'ubu DJ byagenze gute nyuma yo guheza amashure wari kubandanya ivyo kwiga cyane ukukundira ubuzi bujanye n'indimi canke n'ikindi kubera iki utabandanije kaminuza habaye imbogamizi zahe muri rusange? Ndavuga ati uno munsi yakomeje nza kwicara nkaba canke nkaja gusiga nk'abandi ndavuga ati no mfise impano mfise ikintu kindimo nakujije muri DJ kuva kera ariko ubu DJ cyane nifuza ariko no gikuza nanje. Ibikoresho maze kwigurira n'ivyahe n'ivyahe? Uri uno mwanya mfise imashini yonyene niyo maze kwishika ko nkaje ubwanje kubera ibiraka ikintu biragwira ngo mbone uburyo bwo gushobora kwegera imbere muri ibikoresho biteye imbere. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umu DJ araza kwibwira akazina asanzwe agendana ubumuga nko bayivuga muri rusange kugira ngo ikema muntu aho kiba kiri hose utegeza kucubahiriza yaba mu mvugo no mu bindi kubi baba bafise izindi mpano zitandukanye umuntu ashobora gukora atari vya bindi uvuga ngo ndagendana ubumuga donc mu mutwe yaca hamugara ameze neza ameze bien ndakura mu kici wagwaye naje ndabara mu kici. Akazina kawe? Amazina nahawe n'abavyeyi Narahejeje ariko umuziki nawo turampindurira bita DJ GAKIMA abandi bashobora kuvuga DJ GAKIMA bivanye n'ukuntu babyanditse DJ GAKIMA cyangwa GAKIMA. kubera iki GAKIMA? kubera GAKIMA jewe barikuye kuri regis barari intazira GAKIMA nanje ndarifata cyariva muri regis Kezimana. Abantu bakuzi mu ntara ya Gitega uriko urakora ubu DJ ibiraka byinshi bitandukanye n'umunsi mu gisagara cy'Ubujumbura uvuka he neza na neza? Jewe uvuka mu Igenda mugabo nakuriye cyane Gitega ni nayo kandi nize n'amashure akurikira y'intango. Amashure y'intango wayatanguriye mu ntara ya Bururi mu Igenda? Bujumbura. Bujumbura. Sinigeze. Donc n'umunsi warahejeje amashuri secondaire imiziki n'indimi. Indimi ofisi imyaka ingahe? 24 uno munsi. Umwuga w'ubu DJ byagenze gute nyuma yo guheza amashure wari kubandanya ivyo kwiga cyane ukukundira ubuzi bujanye n'indimi canke n'ikindi kubera iki utabandanije kaminuza habaye imbogamizi zahe muri rusange? Kugira simbandanye kaminuza hari impamvu izi canke ziriya zatumye ntabandanya ariko cambona ko uri ko noja mwibarabara kubera no munsi dafise diplome ya université nacumaze ndabona akuno nja mwibarabara n'ubiko birayengo udafise ushaka ufise secondaire université uba ko bashaka n'izindi ndende. Rero camvuga ati uno munsi yakomeje nja kwicara nkaba canke nkaja gusiga nk'abandi ndavuga ati no mfise impano mfise ikintu kindimo nakujije muri DJ kuva kera ariko ubu DJ cyane nifuza ariko no gikuza nanje kikankuriramo. Diplome kirajyamye muhira? Irajyamye ubumwe iratekanye. Umwuga w'ubu DJ wawujemwo gute? Umwuga w'ubu DJ premièrement ni ikintu cyambere nakunda nico kintu kimpa amahoro muri byose mbabaye ndyohewe nico kintu kimpa kumva ko ndi jewe nyene. Rero kumva ko ndi jewe naciye mvuga ati nta kindi kintu cyofasha kugira ico nimariye kugira n'umunezero muri jewe nyene. Cavuga ati ubu DJ ndabwiga burankundira. Wabyigiye hehe? Mbona tanguye cyane Igitega. Nabyigiye Igitega igihe gito cyane kubera byari ibintu nkunda kandi nifuza kubikoreramo. Naravyize nk'umwaka. Umwaka nanjye ntibashitse byari ndi gusa kwezi dafise igikoresho kandi nahaba kenshi ndi kw'ishure. Kenshi nakunda kuvyiga ndi kw'ishure mugabo umwanya wo kw'ishure n'umwanya wo kuvyiga wabugoye mugabo naragerageza uburyo bwose nkavyiga umwaka wa heje byatunganye. Ni zahe imbogamizi wagize mu kwiga umwuga wawe? Ibikoresho abakwigisha bavuga ati agafana iki nari kw'ishure gusa byose navuze ati ntaco bitwaye ifoko jewe nkora nkakora ico niyumvamo kandi nkunda ndabije sindemera kubikora. Hari abantu benshi babona ko umuntu agendana ubumuga
butandukanye ababona ko umuntu ataca ashoboye ntivyashitse nawe mu mutwe wawe ukibwira ati koko navutse komeze naco nshoboye gushika kuri ino talent yanje canke ikindi byaraje ariko aba nabariya barampaye inguvu nanjye ndavuga ati kumbe nivyo birashoboka ko nshobora kuvaho ndi no munsi kuri uno mwuga hama nkagera ku yindi ntambwe. Ibikoresho umaze kwigurira n'ivyahe n'ivyahe? Kuri uno mwanya mfise imashini yonyene niyo maze kwishika ko nkaje ubwanje kubera ibiraka ikintu biragwira ngo mbone uburyo bwo gushobora kugera imbere muri ibikoresho biteye imbere. Ubu no munsi tukubona mu gisagara ca Bujumbura muri show ya Buja Night Comedy isanzwe iba ku munsi wa Mungu utegurwa na Gasorero Comedy. Mahinduka agafaranga niko kakubeshejeho ububayeho gute mu gisagara ca Bujumbura turatse ko biba bigoye kwidepasa canke ibindi bimeze gute muri rusange? Ego ubu muri ino minsi maze imisi ndi muri Buja Night Comedy kwiyunguruza agafaranga siko kambeshejeho cane sinovuga ko kambeshejeho mba muri famille ariko nako kaje biramfasha haraha utuntu ushobora kuvuga ati aka canke kariya ndakimenyamo ntarinze kugorana n'aka canke n'aka. Niki niyahe vision ufise uvuga ati ndifuza kugera hano uyu munsi muri rusange? Vision ufise hari aba DJ benshi umuntu arabirako haba mu Burundi canke hakurya tukabona ati bageze kuri iki natwe nanje ndafise vision yuko ejo canke hirya ejo nshobora kuja mu bantu nkakora ikintu kimeze neza kuko ntasinje gato abarabaje muri Buja Night Comedy barabizi barazi ko nkora na morale nyinshi ziya murare tubona ufise vibe nyinshi tuzi ko n'aba DJ bafise ibyo kuba cyane n'ubusi birashobora kuba ufise n'umukunzi wa muri rusange cyangwa biteganya mwisi uzomenyesha bayimeze neza fresh cyane. So abantu tubatumirire gira ico ubwiye abakunzi bawe bwira ico ubwiye abantu bariko barategura amashow muri kino gihe muri no mwanya ko mu DJ ababeshejeho n'amashow cyane no kuvuza mu ma night club cyangwa mu bare butandukanye na karoe ukanabemeza ko ije ushobora kurirara uri mu kazi kawe rusange. Abankurikirana surtout abashiramo imitahe yabo muri ibi bino bintu natwe batubone bagira ico bakoze turashoboye shimira cyane kwanza Mahinduka yateguye Buja Night Comedy abataraza n'isi kwa Mungu ku muganuro bar anyaharuguru ya clinic baze ndazi ko bazoza bacingira n'abandi nico bakora vuga cyama evenement abakora ama evenement natwe batubone badukoreshe ni benshi aramushimira barankoresheje nka Kigingi yarankoresheje Kigingi sama ya 2023 ndamushimira cyane n'abandi babonera akarorero bazi dukore ndazi ko batazokwidoga biri muri je birakomeye cyane biba bimeze neza cyane so reka ndagushimira murakoze Patrick kuri kano kanya mu media.